Bubakwa muriko murakurikirana isamirizi n'imboneshakure Burundi bwiza, turabaramukije. Muri kumwe na Nkunzimana Timote. Nkaba ngomba ndabashikiriza inkuru yotuma umwe wese yibaza ati mbega ikirimba cyo kabaye cyo gahindura imibereho y'abarundi ba kino gihe. Yego cyane, ibintu bitangaje ariko biteye igomwe. Tugeze mwa ca gihe abana iyo bariko bakina birukanga wumva bavuga ngo bagiye kuziganya. Nayo uwundi umuhaye imbombo nkuko vyahora kandi ari umwana muto cyane, ariko akakubwira yuko iryo jana umuhaye aribitse kugira ngo aje kuriziganya. None uko kuziganya kumeze gute canke kwifashe gute? Turi muri zone ya Mungwa mu ntara ya Gitega, aho usanga ku kibuga umugwi umwe w'abana bicaye hamwe, wigiwe hirya ukabona mama bicaye hamwe, wigiye hirya ukabona abandi bantu bicaye, kandi abo bose ukabona yuko hari ikintu bahuriyeko. Iyo ugerageje kubaza bakubwira yuko bariko baraziganya. None uko kuziganya ni bwoko ki? Uko kuziganya kandi ari cyo kirimba turashobora kukuvuga nko mu buryo butatu. Hari uburyo bwa mbere, abantu bashyira hamwe amafaranga maze bakaza barahanahana umwe wese uko ashikiriwe. Iyo nibwo mu gifaransa bita tontine rotative. Hari n'ubundi buryo bugira kabiri, twovuga abantu bashyira hamwe amafaranga maze bakamera nk'abaza baraguranana. Ubwo mu gifaransa babwita tontine cumulative. Hari n'abandi bashyira hamwe ibikorwa, uyu munsi bakaja gukorera naka, ku munsi ukurikira bakaja gukorera uyundi. Iyo nayo ni twobigereranya no guhinda ikibiri kwa kera. None ico kirimba cyo bakimaze kubagirira akamaro. Yego cyane, iyo ugerageje kuvugana n'abo bantu barakubarira yuko hari byinshi bamaze kungukiramwo. Nk'akarorero, hariho ubumaze kuguramwo impene. Igihe bagabuye yaciye aja kugura impene kandi izo mpene ziriko ziragwira. Hari n'uyundi akubwira ati raba uko nambaye ndaberewe, ti ntivyari binyoroheye yuko noguze nk'igitenge c'agaciro kangana uku, ariko iyo tugabuye ku kirimba naciye nja kugura ico kintu nari nkeneye. Hari n'umwana uzubona atahanye akantu, mubajije ati byagenze gute, ati aha twagabuye ku kirimba none nacenguramwo ibi kugira ngo nje kwereka abavyeyi ko hari ico naronse. Eka hari n'ibindi twogereranya nka vya bindi wabona abanyagisagara aribo baje hamwe, abana, abagore n'umugabo basohotse bagiye kunezerwa. No mu misozi bisigaye biriyo, urasanga umupapa yajanye n'abana n'umugore bariko baranezerwa, kumva bavuga ati naka yagabuye ku kirimba none raba ingene banezerewe. Yego cyane, nitwovuga byiza gusa ariko twoshika hamwe twovuga duti hari abayabona maze bikabanka bakasabamwo amadeni maze akabagora kuriha. Ndabivuze sindabiriye, sinokwibagira n'abandi bayaronka bayabona maze aho kujya kuyaranguramwo umugambi yose bakayamarira mu kirabo. Mwakoze cyane kudukurikirana. Yari Nkunzimana Timote kuri radio televiziyo Burundi bwiza.